Reka subire ndabaha ikaze mwese nshuti banywanyi bacu mukunda kandi mugakurikira amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri chaîne ya Nyimero Deni ya Isange TV, isheni ibashikiriza amakuru ndetse n'ibiganiro biba bigezweho kandi biba byakura amatoza mu rurimi rw'ikirundi. Reka rero mbahe ikaze mu makuru yacu, akaba ari amakuru na cane haraza agushimikira ku ngingo nkuru zikurikira. Amakuru yacu turayatangura mu gisata c'ubutungane, aho mu butungane muri leta y'u Burundi hoba hamaze gukorwa impinduka zose cyane, aho Leonard Manirakiza atakiri umushikirizamanza mukuru wa Repubulika. Aya makuru mu kanya turaza kugarukaho ku buryo bw'idonido tubabwire uwamusubiriye. Naho umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye akaba yari yagendeye mu manuko ushira ubuseruko bw'u Burundi, neza neza ku kibuga ca zone Kayero, komine Musongati, ntara ya Burunga, aho yari yateye iteka ibirori byo gushikiriza ku mugaragaro umusitanteri mushasha wa komine Musongati, Claudine Niyoyitungira. Naho mu yandi makuru kandi nuko umugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura urembejwe cane n'ikiza ca malaria. Naho mu yandi makuru kandi nuko mu Rumonge ubwicanyi bwahitanye abantu babiri, naho igipolisi kikaba cyapfunze abantu 9 mu bikekwa. Aya makuru rero nandi yose ari mu kanya ku buryo bw'idonido turagaruka tuyabashikiriza. Mwidonido ry'amakuru yacu, reka dutangure ku makuru avuga ko Leonard Manirakiza atakiri mu mabanga yo kuba umushikirizamanza mukuru wa Repubulika. Iyi ni inkuru twari turindiriye hafi amezi 2. Umushikiranganji Ahmed Katiyabwa yari yararahiye ko adashobora kugumiza Leonard Manirakiza mu mabanga. Igihe twandika inkuru y'urupfu rw'umuvunjayi Hassan Ndikumana batazira Kayininwa, twaramenye ingene iyo nkuru yashabuje cyane umushikiranganji w'ubutungane Ahmed Katiyabwa. Uno munsi inama nkenguzamateka yemeje Hoza Nkorerimana nk'umushikirizamanza mukuru wa Repubulika mushasha. Hoze Nkorerimana hava muri komine Gihogazi, intara ya Karusi, hahora kugeza ubu yari ajejwe igisata bita chambre judiciaire muri santare Ntahinyuzwa. Nta byinshi yari azwiko. Leonard Manirakiza yari yagenewe muri Mukakaro 2023 muri Nzero 2024 imbere y'itsinzi ry'abantu yaragufukamye asenga yemeza ko agiye kuba nk'umucamanza Samweli muri Bibiliya, ngo yipfuza ko umunsi yarangije amabanga yiwe ngo azohagarara imbere y'abarundi akabaza ati hari uwo noba nararenganije. Leonard Manirakiza yaranzwe n'akarenganyo katagira izina. Leonard Manirakiza kandi ntaho ataniye n'uwo yari yasubiriye hariwe Sylvestre Nyandwi. Bamwe mu banyororo yasanze barahejeje umunyororo wabo arinze avayo bakibapfunza. Ni benshi kandi bahejeje umunyororo ari mu mabanga, ariko kandi ntiyabemerera gusohoka ibohero. Ni benshi kandi bejejwe na sentare, ariko kandi bagumye bapfunzwe. Ikitavuzwe co ni ukurekura gifata kibanza abahejeje ica kane c'umunyororo. Ivyo bikorerwa na cane abafise amahera y'igiturire. Ntiyigeze kandi atohoza ibyaha byo kunyuruza abantu bakaburwa irengero. Ntiyigeze kandi ahana abakozi b'iperereza babikora. Ntiyanigeze yemwe ahana abakozi b'iperereza barara barakubita abapfunzwe mu busho bw'iperereza. Ntiyanigeze kandi atohoza ku muyoro w'ibiziga biguma bitorwa mu gihugu bigahambwa bitamenyekanye. Ikiringo ciwe caranzwe n'akarenganyo katagira izina muri parake, ariko kandi abantu baguma bafatwa ku karenganyo ubutagira amamiliyoni y'igiturire akagumizwa mu munyororo wenyene. Yavugwa mu ngendo y'ibiturire ndetse no kunyaga amatungo
nk'uko byagenze ku muhisi Hassan Ndikumana batazira Kayininwa. Twaramutabaje kenshi ntaco yamariye abarenganywa. Mumenyeshamakuru Sandra Muhoza, muganga Christophe Sahabo, Colonel Leonidas Hatungimana batazira Muporo, Colonel Dieudonné Dushimagize batazira Ngangi, umuhisi Kayinirwa ndetse n'abandi benshi batandukanye ni amwe mu mazina azama yibutsa akarenganyo ka Leonard Manirakiza. Amasengesho y'ububeshi ashobora guhinduka umuvumo. Leonard Manirakiza abaye mu bapejere bamaze umwanya muto imbere yiwe ariwe Valentin Bagorikunda na Sylvestre Nyandwi n'abatwaye munsi y'imyaka 6. Leonard Manirakiza yari amaze imyaka 2 n'amezi 4. Hari kandi abanyororo benshi birukije kuva bitanguye kunuganurwa ko Leonard Manirakiza abagojwe mu mpera y'indwi iheze. Igikorwa Akhtemokati habwa ariko arakora ni ciza cane. Ntituzi ko Rose Nkorerimana hari ico azomara kurusha abo asubiriye. Ntituzi ko aho yaciye ko yoba yarigeze kwerekana ubutwari. Turamwifurije ko yoba umukenyezi w'intungane, akerekana ko umukenyezi ashobora gukora neza kurusha abagabo. Dushimire umushikiranganji wa Akhtemokati habwa mu mezi 3 amaze mu mabanga. Uyu mushikiranganji aramaze kubogoza abaprocureur bari barabaye intakorwa ko ibimungu vy'akarenganyo. Ntituzi ko uyu mushikiranganji azoramba canke azogumana uyu murindi, ayo kandi ahari yumve ko abarundi bashima ivyo ariko arabakorera. Naho umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye yamaze kwishikira mu bumanuko bushira ubuseruko bw'u Burundi, na neza ku kibuga ca zone Kayero, komine Musongati, intara ya Burunga, aho yateye iteka ibirori byo gushikiriza ku mugaragaro musanteri mushasha wa komine Musongati ariwe Claudine Niyoyitungira. Umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye ahashitse ku kibuga ca Kayero yakiriwe n'umunezero mwinshi ugizwe n'amashi ndetse menshi y'abenegihugu muri komine Musongati, mu ntumbero yo kwerekana ko bashigikiye umusitanteri wabo Claudine Niyitungira hamwe ndetse n'umukuru w'igihugu c'u Burundi. Ico mumenye nuko kandi iyo komine ya Musongati igizwe na komine za kera arizo Giharo, Musongati ndetse na Mpinga, tutibagiye Kayove. Reka dukubitire no mu yandi makuru kubiriko biravugwa ngaha mu Burundi, na cane reka tunyarukire ngaha kubiriko biravugwa i Bujumbura. Nuko ngo ikiza ca malaria kibarembeje. Kwa 19 Munyonyo uyu mwaka Bujumbura, umugwa mukuru w'ubutunzi w'igihugu c'u Burundi, ahakorera amashami y'ishirahamwe mpuzamakungu ONU n'intwaro, haribonekeza ikiza c'indwara ya malaria kiri ku rugero runini kandi giteye amakenga abanyagihugu. Ni muri quartier ya Buterere mu buraruko bw'igisagara ca Bujumbura. Imiryango myinshi ivuga ko imaze iminsi iri mu ngorane. Anite twasanze ku bitaro vya abasirikare mu Kamenge arashinga intahe: muntu wiheze navuye ku kazi numva ankanye cane, bukeye bwaho sinashobora gutambuka, imiti nandikiwe ntaco yafashije, ubu ndi ku nshinge. Spence Kankindi nawe avuga ko yari yibaza ko ari ibicurane bisanzwe imbere yo gusanga ari malaria. Avuga kandi ko ico kiza gishobora kuba kiriko kiriyongera kubera ubukene bw'amazi meza mu bice bimwe by'umugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura. Mu gihe kandi ata amazi meza hari,
abanyagisagara baca babika amazi mu ndobo zidafundikiye. Ivyo ni ivyo imibu ibamwo, imvura iguye amazi aba ateze hose. Felix nawe nyene ahamusanze ku bitaro bya gisirikare mu Kamenge avuga ko amaze indwi zibiri arwariye kwa muganga. Natanguye kwivuriza mu Kibumbu hagati mu gihugu bandungitse aha i Bujumbura. Ikintu kintera ubwoba ni ubukene bw'imiti. Mu bitaro bitandukanye byo mu gisagara hari ibyo intahe zihurizako. Ku bitaro Prince Jean Charles, umuforomokazi avuga ati kuva imvura itanguye kugwa abagwaye ba malariya bagumye biyongera. Ububiko bw'ibinini n'indi miti irwanya malariya buri hafi guhera. Abarwayi bamwe barateba kwakirwa. Ku bitaro Prince Louis Rwagasore, umwe mu baganga aratomora neza ati turabona ibimenyetso bikomereye ku bana ndetse n'abantu bakuze. Muri abo polimiri canke fasedari ntibibafasha. Ibinini byo mu bwoko bwa kenini ntibikiboneka. Ku bitaro rwa Karedi mu Kamenge ho ngo haruzuye. Ibitigiri by'abarwayi byigwije kabiri. Turabuze ibitanda ndetse abaryamana ku ntebe canke mu mabaraza. Ukubura imiti bituma ibintu vyunyuka. Kubw'amakuru y'abavuzi, igisagara ca Bujumbura kirabuzemwo ibinini by'ubwoko bwa kinini, hari navyo ngo vyahora bivura neza abagwayi. Ubukene bw'ibitanda mu bitaro vya leta ni ingorane ikomeye cane. Ibi bibaye mu gihe kandi ubushikiranganji bw'amagara y'abantu buriko buragira isekeza ryo gutanga imisegetera irimwo imiti yica imibu. Hakaba ndetse n'ibikorwa byo gupompa mu mihana. Ubushikiranganji ntibwashoboye guha imboneshakure yacu ibitigiri bikiri ku gihe vyerekana umurindi w'irwirirana rya malariya. Naho ubwicanyi bwahitanye babiri mu Rumonge, igipolisi kirapfunze abantu 9 mu bikekwa. Kwa 19 Munyonyi w'umwaka abantu 9 barapfungiwe mu gasho ka komisariya y'intara ya Rumonge mu ntara ya Burunga mu manuko ku Burundi ku mvo z'amatohoza ku rupfu rwa Nadine Irangabiye n'umwana wiwe. Ibiziga vyabo vyatowe kuwa 4 Munyonyi w'umwaka. Igipolisi kiriko kirakora amatohoza kugira ngo kimenye neza by'ukuri abakoze ubwo bwicanyi bwababaje cane abanyagihugu. Kubw'amakuru twegeranirije, ikiziga c'umwana umuvyeyi catowe mw'ishamba c'umwana naco gitorwa mu nzu yabo ku mutumba Muzi, zone Maramvya muri komine Rumonge. Dosiye yaciye irungikwa muri parake ya Rumonge kugira ngo ibandanye amatohoza. Nadine Irangabiye n'umwana wiwe bari babuzwe irengero kuva ku wa mbere Munyonyi y'umwaka, bitera amakenga mu kibano. Ubwo abanyagihugu babajijwe umugabo w'uwo mugore siho yari umunsi ibara rigwa. Yoba kandi yari muri Tanzania gukora akazi. Ibihuha bivuga ko uwo mwana yoba atari uw'uwo mugabo, ivyashobora gutuma haduka imishamirano. Ayo makuru kandi ariko ntaremezwa n'intwaro, bikaba ari ibivugwa mu kibano. Amatohoza ariko araba. Abantu 9 barahagaritswe bariko barabazwa n'igipolisi. Amatohoza arabandanya kugira ngo hamenyekane neza by'ukuri abakoze ubwo bwicanyi bwahitanye aba bantu babiri ndetse n'icatumye bicwa. Ipfungwa ryabo bikekwa rigamije kubuza neza ko amatohoza aburagizwa kandi kugira ngo ubutungane bukore akazi kabo.
reka mbashimire mwese mwari kumwe natwe makuru n'ibiganiro twari turashikiriza kuri iyi saha. Reka dusozere ngaha, turaza gusubira mu makuru araza kubageza ko rino mbarisha kuri ayo mukunda cyane muri Rudende ya Isange TV, cyane bashikiriza amakuru n'ibiganiro bibageza kandi muri Erwi Kirundi.